uko twasoma amategeko yanditse, uko twavuga amasezerano y'Arusha, niko niyo sentare yasanze biri, uko twabivuga nabo niko babonye yuko ariko biri, yuko kirya kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza atakwiye kukironka. Aho rero sentare ishikirije urwo rubanza, mwazi ko leta y'Uburundi iminsi yose yamagira ati ntihagire wivanga mu butungane, sentare ifashe ingingo, iyo ngingo nikurikizwe, canke haba ikindi kintu cyakozwe nk'abo muri leta bariko barakora nabi, bagaca barya bati nyabura ubutungane buzokora. None natwe rero ko iyo ngingo sentare yayishikirize, leta y'Uburundi rero nikurikize iyo ngingo ya sentare. Kira noneho narirya umukuru w'igihugu cy'Uburundi Evariste Ndayishimiye ari basanzwe atwara yase kino gihe, rero twomusaba yuko iyo ngingo yoca ikurikizwa. Ku bwacu rero turakunda ibintu biciye mu muco, iyo sentare yigenga ishikirije urubanza koko yarutohoje atabirenganije, ntawe bitoshimisha. Burya urubanza rwose umuntu areka kurushima kuko abona yarenganijwe. None rero twebwe ku bwacu tubona yuko sentare yasomye urubanza neza, irasoma amategeko, burya natwe twayasoma. Rero twogira tuti ni ukuri iryo ni iteka. Urabona rero ariko sentare igiye kusoma haciye igihe kininiya, abantu basinzikaye, mugabo nkagira nti ntaco burya imiyaga isumba guhuma, wopfa umurindira ikintu umwanya munini kikaza kimeze neza. Ku bwacu rero aho rero haca hafatwa ingingo nyinshi. Hariho abantu benshi basanzwe bazira icyo kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza, urumva rero yuko bakwiye kwicaha. Aho rero nkagira nti leta ndakeka kwica ibatunganiriza, na twebwe turimwo badutunganirize, kuko byose byabaye kuri icyo kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Rero kugira iryo teka rigumeho, umukuru w'igihugu abamufasha gutwara nibemeye iyo ngingo ya sentare ikurikizwe, bazoba bubashe ubutungane, kuko nabo nyene bavuga bati nyabura ubutungane nibwubahirizwe. Twebwe rero twashimye iyo ngingo n'ukuri iza korohereza benshi, twizere yuko leta y'Uburundi ifata nka nkama, ntawuwanka gusumbushwa. Twebwe tugira tuti aho baturenganije nibaturenganure, mugabo twebwe dushaka ineza y'Uburundi. Burya usabye ngo leta nigushumbushe, na wewe uriko urasaba ati wishumbushe. Twebwe ibintu bigiye mu buryo, kuko byaba gushumbushe baguha iki? Na leta irikeneye, nta mafaranga wisaba. Twebwe twasaba amahoro, twasaba ubutungane. Aho rero baduhaye ayo mahoro bakaduha ubwo butungane, bazoba badusumbushije. Nta kindi abarundi basaba atari ukubaho mu mahoro. Ntibasaba amafaranga, basaba yuko bafatwa neza, bakubahirizwa mu buzima bwabo. Muri icyo gihe rero abarenganijwe mu kubashumbusha, nk'abapfunzwe babarekure, hanyuma nk'abahunze bateguwe neza ingene batahuka, hanyuma bafashe gusubira mu byabo. Aho rero bazoba basumbushije, nabundi ntawoza kwimena amaso ngo leta nitange amafaranga, kuduha amafaranga n'ubundi kazi ntayifise, ahubwo amafaranga bayarondera mu banyagihugu. Muri twebwe rero igihugu ni cyacu, ntitwoza kukiguza byinshi. Rero tugira tuti ibintu nibije mu ngiro nk'uko sentare yabivuze, nk'uko sentare yarayisomye urwo rubanza, hanyuma igihugu gitekane, abarundi basubire gukora igihugu cyabo bidegembya, batagenda bakebaguzwa.